Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwe muri mu ntara zose uko ari zitanu zigize igihugu c'u Burundi, abari muri Burunga, Buhumuza, Butanyerera ndetse na Gitega, abadukurikirana baherereye hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu karere k'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Mwese ndabaye kaze muri ano makuru tugiye kubashikiriza. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kubiriko biravugwa mu bisata nka politike, ndetse kandi tukaza kugaruka ku nkuru iciye ku masongera kiravugwa nibimenyesha makuru vyinshi cyane yohaba ibyandika abo kumbuga ngurukana bumenyi ndetse kandi nabandi batandukanye. Nimpinduka zijeje gukorwa n'umukuru w'igihugu mu mwanya uheze. Nimpinduka zakozwe kandi mu bushikiranganje butandukanye, aho abashikiranganje batatu bashasha binjiye muri leta nyuma yo gusubiriza abandi batatu. Tukabutse ko kandi mu basubirijwe harimwo umuhisi Gabi Bugaga, ngo nawe akaba yasubirijwe kandi umuntu asanzwe azwi cyane muri leta ndetse no mu mabanga ya politike. Uwo nta wundi ni Eveline Butoyi nkuko tuza kubigaruka ko mbere kandi byaranavuzwe ko uyu Eveline Butoyi yaserukira Burundi mu gihugu ca Zambia ari umwe mu bantu batagiye barumvikana cyane n'umutambukanyi mukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, kuko kandi uyu yigeze no kuba umuvugizi wa Perezida Vice Ndayishimiye nkuko tuza kubigaruka ko. Benshi mu bantu bakurikiranira hafi vya politike barabona ko izi mpinduka muri leta yandayishimiye yo kuri ubu yagiye mu kwezi k'umunani umwaka uheze w'ibihumbi 2025 ari ikigaragaza ko leta ngishobora kuba irikirananirwa uko bwije nuko bukeye. Ni nyuma yaho habaye impinduka inshuro zibiri zose, inyuma yaho hashinzwe leta nshasha muri myandagaro umwaka uheze w'ibihumbi 2025. Nimpinduka zitanu muri leta y'abashikiranganje 13 gusa mu kiringo c'amezi 8. Benshi bati ntizisanzwe, niryo hagiyemwe no gupfunga no kwica bamwe muri abo bashikiranganje. Ubushikiranganje bujejwe inyuma bwo ivyabwo ntibisanzwe, baronse abashikiranganje batatu mu mezi 8 gusa nkuko abashikiranganje nkuko abakurikiranira hafi vya politike ndetse n'abasesanguzi ubwabo babivuga. Bati leta ya Nestor ntaho ntuye irashobora kuba yarananiwe rwose kuko biragaragara ko atakirimwo. Twebutsa ko kandi hari umushikiranganje Claude Nzobaneza, uyu yarajejwe inyubako yarakombo nyuma y'amezi 5 gusa mu mabanga, agirwa ko aca arapfungwa, ubu akaba we avunde mw'iboro rikuru rya Mpimba. Bikavugwa ko kandi abandi benshi bagiye barafatwa. Ni nayo leta kandi yavuzwemo abashikiranganje benshi bashatse ivyo guhunga igihugu. Mu kwezi kwa mbere benshi muribuka ko umushikiranganje w'ubutungane Artemone Katihabwa yakuwe mu mabanga. Ico gihe vyavugwa yuko nawe yo barashatse guhungana n'umuryango we gusa kimwe mu bihugu yariko aronderamwo visa barakebwa muri ambassade yabo barakebwa, baca babaza mu rwego rukurira umushikiranganje no kuvuga mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu nyuma Artemone Katihabwa muronsa visa wenyene, umuryango wiwe bawima visa. Ivyo nizo zatumye umushikiranganje Artemone Katihabwa aguma nga mu gihugu. Tukanabutsa ko kandi agaruka mu mabanga yaratanguye gufata ingingo zimwe zitaryoheye abategetsi batandukanye mu nzego zitandukanye z'igihugu, harimo n'ibihangange vyo muri CNDD FDD, mbere bikanavuga ko nawe iyo bari ku rutonde rw'abagomba kwicwa. Twebutsa ko kandi anandi rya mbere bigaragaye ko umushikiranganje apfa ari mu mabanga kandi agapfa yishwe ntabevuga ko bari mu nzego z'umutekano zireberera urwego rukomeye rw'igihugu. Ivyo akaba ari rya mbere bibaye kuva President Ndayishimiye yashitse ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari mu kwezi kwa ruheshi kw'ico gihe. Nkuko bariko barabigaruka ko President Ndayishimiye yagenya abashikiranganje batatu bashasha. Abashikiranganje baganywe akaba ari Ambassadeur Eveline Butoyi yaganywe ko umushikiranganje ajejwe kumenyesha makuru be n'ibinyamakuru communication et media. Eveline Butoyi yahora serukira Burundi muri Zambia nkuko twabigarutse ko mu nkuru yacu ya mbere. Uyu yarajejwe amabanga atari make guhera ku ntwaro ya President Nkurunziza. Yarabaye umushinga amateka mu nama nshinga amateka ya Afrika, araba umukenguza amateka. Yarabaye umuhanuzi w'umukuru w'igihugu, araba umushikiranganje ndetse araba n'umuvugizi wa President Ndayishimiye, aba kandi n'umukozi wa Severi. Severi tukabibutsa ko ari wa mugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi. Sivyo gusa kandi kuko yaranabaye umumenyesha makuru mu kinyamakuru ca leta Renovo, akaba asubiriye umuhisi Gabi Bugaga. Engineer Nijimbere nawe twamugarutse ko kuko yabaye umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta, inyubako rusangi, kunguruza abantu n'ibintu, infrastructure, logement, socio, transport et occupement.
uyu ntazwi cyane ariko yahoze ari umunyamabanga y'amaho ni ukuvuga secrétaire permanent muri ubwo bushikiranganje agiye kurongora, akaba asubiriye Engineer Damien Niyonkuru. Dr Fideli Nkezabahizi, umuntu w'umushikiranganje w'amagara y'abantu, uyu nawe kandi akaba yahora arongoye imwe mu migambi yegukira ubwo bushikiranganje. Abandi batatu basubirijwe ni Umuyisiga Bibugaga aherutse kwicwa, nk'uko urupfu rwe twagiye turarugaruka ko inshuro nyinshi cyane, ndetse no mumenyesha amakuru bitandukanye n'amakuru atandukanye menshi akaba yahora ava mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Engineer Damien Niyonkuru yari amaze amezi 3 gusa asubiriye Dr Claude Nzobaneza mu bushikiranganje bujejwe inyubako. Ridwine Baradaha nawe yari amaze hafi imyaka 3 atwara ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Benshi bati leta itagarama. Muri Nyandagaro umwaka uheze w'ibihumbi 2025, President Ndayishimiye yaragenye leta igizwe n'abashikiranganje 13. Mu mezi 8 gusa iyi leta imaze kubamwe ibintu vyinshi. Umushikiranganje w'ubutungane Hartamone Katihabwa yarakuye mu gihe ari nawe mushikiranganje yakundwa cyane n'abanyagihugu. Nyuma y'amezi 5 gusa mu mabanga n'umushikiranganje yagiye ariko iterabwoba ryinshi kuko yahatswe no kwicwa. Umushikiranganje Claude Nzobaneza yari ajejwe inyubako yarakombowe nyuma y'amezi 5 gusa mu mabanga agira ko acarapfungwa. Ubu akaba ari mu iborero rikuru rya Gitega. Umushikiranganje Bibugaga we yari ajejwe kumenyesha amakuru, yarishwe n'ubutegetsi akorera. Inyuma y'amezi 8 ari mu mabanga. Ni mu gihe umushikiranganje Damien Niyonkuru we arakombowe nyuma y'amezi 3 gusa. Umushikiranganje Ridwine Baradahana we arakombowe nyuma yo kumara imyaka irenga 3 yose ari muri leta ya Varisito Ndayishimiye. Benshi bati impinduka zitano muri leta y'abashikiranganje 13 gusa mu kiringo cy'amezi 8 ntizisanzwe. Hirya hagiyemwe no gupfunga no kwica bamwe muri abo bashikiranganje. Ubashikiranganje bujejwe inyuma bwo ivyabwo ntibisanzwe kuko baronsa abashikiranganje 3 mu mezi 8 gusa. Bikaba rero ari ibintu bidasanzwe kandi bitanamenyerewe, aho abashikiranganje bagenda barakugwa mu mabanga uko bwije nuko bukeye. Nimwe kandi hirya no hino hari bamwe mu Barundi barira n'abandi biririsha bavuga ko ibintu mu gihugu vyayangaye bivanye nuko ibiharuro vyabo vy'ubuzima bitinjira mu gisoro cyangwiza ngabura nteranya canke nkuramwo. Bamwe mu barira n'ijwi igasohoka mu guhogoza nabitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko ico batazi canke batibuka nuko bamwe muri izo ndongozi bayoboka aribo ntandaro yo kugira igihugu kigeraho kigeze uwo munsi kubwo gushigikira akajagari kyonyangwa ry'amategeko. Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi ngo barinyuranganya mu bandi Barundi, bakigira ngo bamahwera canke banzofejo, bagahindura amajwi y'ibitero vy'ukuboroga mu ruvyino rwa turapfuye kandi aribo nkwizi z'amarere. Ngo bamwe muri bo bari bafise abashinga amateka mu nama nshinga amateka mu mwaka w'ibihumbi 2007. Abo nibo bakwegeye Burundi mu gushigikira nkuru nziza mu itanguzwa ry'akajagari kahereye mu mugambwe CNDD-FDD. Kuri abo banyepolitike ngo umunsi bari mu buhungiro, abandi ubwanwa bwabapfukiye umunwa mu gihugu aho bajumarariwe. Igihe bashigikira nkuru nziza kugira sambura inzego za CNDD-FDD ngo ari umunezero ntangere, eka karakamwe kubona CNDD-FDD ihungabana. Bobo mu biharuro vyabo babona ko CNDD-FDD isambaguritse icitembagara maze babe bahishije, ariko benshi kenshi ivyo abantu bitega sivyo babona. Izo nzego z'umugambwe CNDD-FDD bafashije nkuru nziza gusambura nizo zareze CNDD-FDD kuvikira umuhari imbere yuko nkuru nziza ujamwe. CNDD-FDD yabayeho imbere yuko nkuru nziza ayihungiramwe igihe ari karahirwa buhongo. Bene kumuha ubuhungiro rero nibo bene kuyirema na bene kuyibungabunga. Nabo kandi bari bafise mu ntoke ubuzima bwayo bwose. Nkuru nziza yari uwo gukurikiza intumbera hawe. Hariho abarundi bahora Murantunge hari abarundi bahora basoma nturi mwibenga ry'amaranga mutima n'ibishobisho bakavuga ko CNDD-FDD yashinzwe na naka canke naka kubera bigeze kwica uburongozi bwayo. Mu biharuro vya politike vyakoreshejwe mu gushiraho uburongozi bw'umari CNDD-FDD harisunzwe kandi gushira imbere abava mu ntara runaka kuko ico gihe cy'urugamba hari heze amacakubiri y'intara. Bene gushinga CNDD-FDD no kuyirera ntibigeze bashima kunungarara hejuru kumvo zizwi n'abaciye ku rugamba. Baduciye mu bihinyuza yaba abavuzwe ari bo bene CNDD-FDD kubera ari bo bayirongoye baba ari bo bene yo vy'ukuri. Nyuma yo kubogozwa kubwo kwitwara nabi, amashami baciye bashinga niyo yari gukomera maze aho bavuye hagasenyuka.
ariko ngo siko vyagenze, ahubwo ayo mashami ababogojwe baciye bashinga niyo yahavuye azimangana. Muti none ni gute abo bashimagizwa ko ari bo bashinze umuhari bari kuba bafise inguvu n'ubuhinga bwo gutegura urugamba batari gukomera iyo baroye, maze aho bavuye akaba ariho hasenyuka? Ngo Nkurunziza yicaritswe ku burongozi bw'umuhari nk'uko n'abamubanjirije bahicaritswe, suko ari we yari mukuru mu bandi. Yahagiye kubw'ibiharuro vya politike nk'uko n'abandi ari vyo byari byatumye bahaja. Inyuma y'abandi babiri bahemukiye umuhari, Nkurunziza yarahemukiye CNDD-FDD. Ariko kubera yari amaze kwambara ishusho y'umukuru w'igihugu, benshi babonye batokubahuka kumucira urubanza, ahubwo bahitemwe kumukomera amashi kugira barabe ko bomukurako ibijumbu. Twibutse ko Nkurunziza yari yatanguye kugumuka mu mwaka w'2004 mu niganizo nshasha yatuma CNDD-FDD b'umugambwe, kuko yashaka ko uburongozi bw'umugambwe abugumana abufatanye no kuba umukuru w'igihugu. Uko gushaka kwiremeka rero uburongozi bw'umugambwe n'ubw'igihugu icarimwe, yashaka karamutsa hemuka yo bari we afise vyose mu ntoki, ntihagire uzomukomakoma nk'uko vyagenze ku bambere. Muri uko kugumuka kwa mbere yasanze yihenze, kuko atari bwashikira inguvu ahabwa n'igihugu. Niwe rero yace yisubira ko atari kubera yihanuye, ahubwo ari ibiharuro vyo kubanza gushikira uburongozi bw'igihugu azosubire gusara afise ico yishimikije. Nico gituma mu mvugo zakoreshejwe ico gihe havuzwe ko umukuru w'umugambwe Hussein Rajab yubahutse umukuru w'igihugu mu kuvuga ko yari karahonyanga amategeko. Bamwe mu barundi bari muri CNDD-FDD canke mu migambwe itavuga rumwe nayo, ico gihe barakoze ibiharuro baca babitumbereza ku nda zabo, kuko babona ko atakamaro ko gushigikira umukuru w'umugambwe mu rugamba rwo kubahiriza amategeko, kuko babona ko ataca afise yobaha. Bo babona ko ufise ivyo agabura ari Nkurunziza. Nico gituma rero bamwe bemeye kumuja inyuma, nubwo babona neza ko ariko ari we yarenza karimbi. Uburongozi bw'umugambwe bwari buhagarariwe na Hussein Rajab nabo bari kumwe bwabonye inkono ibize nabi buca buyimifu. Ngo Hussein Rajab mu gucinga inzego z'umugambwe yari yafatiye kubo basangiye ishingwa rya CNDD-FDD, bamufashije kuyibungabunga mu bihuhusi vyose yagiye iracamwo kuva mu ntango z'urugamba, kuko nibo bari bazi inkingi nyazo za CNDD-FDD. Abari bafise ubuzima bwa CNDD-FDD mu minwe bamaze kubona batari bake mu barundi bashigikiye ihonyangwa ry'amategeko, baciye begeranye ivyabo vyose vyari vyubatse CNDD-FDD, barabaho baja kubibika, basigira Nkurunziza n'imyambaro kugira ngo barabe ico abikoza. Harageza Hussein Rajab nabo bari kumwe bibwira ko kuzana imigambi y'iterambere bo barihuse, bisunze uko babonye abarundi bifashe ico gihe mu gukomera amasha bazanya akajagari. Abari barongoye CNDD-FDD bamaze kwigizayo ivyari vyatumye iyo CNDD-FDD b'umuhari wizewe, bigatuma ishika ku nsinzi y'umwaka w'2005 yasigaye igaragara. Mugabo abari bafise amaso araba imirazi babona icuzuye. Mugabo w'abanyarwanda ngo uwanse kumva ntiyanse no kubona. Buke bamwe bashigikira Nkurunziza mu gusambura CNDD-FDD n'igihugu batanguye kubona ingaruka za ryahonyangwa ry'amategeko zitanguye kubatumbera, baca bayiha umunwa ko Nkurunziza na CNDD-FDD yiwe ari kibi gikomeye. Ngemwe nta mazina y'ikibi batisi yo CNDD-FDD na wa Nkurunziza bashigikira, kuko inyungu bari biteze zari zitanguye kuza zisa n'uruhombo. Kuva ico gihe guje ku munsi abo banyepolitike n'abanywanyi babo barakokoza n'amajwi akajwangarara, bavuga ububi bwa CNDD-FDD katacu yamariye igihugu, ko irigwi iramara abantu n'ibindi bitandukanye. Ngo ntawe uzi ko bamwe ari ubusaza butuma bibagira canke bwoba ari ubuzima bugoye barimwo uwo munsi. Ngarika amaboko yabo niyo yatumye iyo CNDD-FDD tinzira mu gufasha kugira yakwe indongozi za nyakuri, batuma isigara amaboko ya Nkurunziza. Abari wayibera umudereva kandi nawe atarazi bituma CNDD-FDD genda iyo biherereye. Abo bita ko batavuga rumwe na CNDD-FDD ngo birirwa baravuma mu kirere bitwa ko bariko baravuma iyo CNDD-FDD. Bamwe ayo mate akabagarukira ko mu maso kuko bavuma abatari bo. Nyabona bari bakwiye ngo kuyihindukiriza kuri izo ndongozi zabo, kuko nizo zakoze ibiharuro bipfuye zishigikira uwo ariko atanguza ihonyangwa ry'amategeko, bibwira ko ariho bazokunguka. Abagabo bakuye muri CNDD-FDD ivyatuma iba umugambwe ufise intumbero y'akazoza keza k'igihugu, nibo nyene bashoboye gutuma isubira kuba nzima. Ikibazo abagabo bafise ubwo bubasha bibaza ni iki:
ubwo ayo marira bumva ya bamwe mu barundi yoba ava ku kwicuza ko cagiye bihenze canke n'ubundi bashaka kubakiza bosubira kumutera akagere. Ubwo nta cigwa c'ubwenge abarundi babonamwo bihweje ingene abana bariya baguma batanga impanuro z'ivyokorwa kugira ngo igihugu kive mu ngorane kirimwo ariko ntihagire na kimwe gikorwa. Muti ni gute imbugita woyisaba ngo ikebe utabisavye mweneyo ayifashe ikirindi, nkuko benshi mu banyepolitike bakunze gukoresha imvugo zijimije cane cane mu kwerekana aho baba bahagaze. Mu yandi makuru kandi hari amakuru avugwa y'ibiriko biraba muri kano kanya mu ntara mu Rumonge. Abadandaza badafise aho gutereka ibidandazwa baragabishwa ko bazohamwa mu isoko nkuru. Abadandaza bakorera mu isoko nkuru ya Rumonge badafise aho batereka ibidandazwa vyabo mu gisagara ca Rumonge intara ya Burunga mu manuko bushira uburengero bw'igihugu baragabishwa ko bazohanwa mu minsi iri imbere mu gihe batokubariza amategeko. Ivyo vyashikirijwe ku munsi wa kabiri na Musafiri Ntawumvukiye, umuhanuzi wa Mustaneri wa komine Rumonge ajejwe ubudandaji mu nama yahuje abadandaza. Kubwiwe hari abadandaza benshi badafise ibibanza batereka ibidandazwa vyabo imbere y'ibibanza vy'abandi bigatuma inzira zaga. Ivyo akavuga ko biteye amakenga cane cane ku mutekano w'isoko. Izo nzira nizagenewe nko gucishwamwo amakamyo azimya umuriro mu gihe hadutse nk'umuriro azibiwe gica kibarera ikibazo gikomeye, niko yagabishije. Kubera ico kibazo Musafiri Ntawumvukiye yaragabishije ko azobandanya kutubahiriza amategeko, ko abazobandanya kutubahiriza amategeko bazohanwa vuba. Yasavye abo badandaza kandi kwimukira mu yandi masoko afise ibibanza bitarafatwa. Yavuze ati nimuje gukorera mu yandi masoko mato mato nka Rwagura supermarket, mu Kanyenkoko canke mu Birimba ahakiri ibibanza. Ku ruhande rw'abadandaza iyo ngingo niyo kwitonderwa. Bamwe bakavuga ko iyo soko nkuru ifasha komine kwinjiza amafaranga menshi ariko bakanegura ko idasanurwa ngo yubakwe kijambere. Twama turiha ku gihe amatagisi ya komine aho kuturungika mu masoko y'abigenga. Abategetsi bari bakwiye kwiyumvira gusanura kijambere iyo soko nkuru, nico basaba. Ukutumvikana rero hagati y'indongozi n'abadandaza vyerekana ingorane zifatiye ku ndinganizo yo gutunganya ibibanza vy'idandarizo muri komine Rumonge, aho ibikorwa bijanye n'ubutunzi ngo bisa biriko birarengera inyubakwa zihasanzwe nkuko benshi babivuga. Mu yandi makuru reka tubananize ku bindi biriko biravugwa hirya no hino ku mugabane wa Afrika, cane cane aho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hari ibiriko biravugwa vyinshi. Gusa kandi ntitworenga iyi nkuru iriko iravugwa Igitega aho babiri bapfuye Imahonda na Kagoma bikekwa ko ari ubwicanyi buvuye kuyicwa ry'uruyoya. Hari ubwicanyi bubiri butandukanye bwabaye ku mitumba Mahonda na Kagoma muri komine n'intara ya Gitega hagati mu gihugu, bituma abantu barushiriza kugira ubwoba kubijanye no kwiyongera k'ubugizi bwa nabi muri ako karere. Nuko vyemezwa n'ababibonye, ikiziga ca Libuari barandagiye w'imyaka 40 catowe kimanitse ku giti civoka hakoresheje umugozi kuwa gatanu igenekerezo ya 22 ndamukiza uyu mwaka ku mutumba wa Mahonda. Murantunge ni kuwa gatatu. Aya makuru aremezwa kandi na Protein Nteturuye arongoye umutumba wa Mahonda, akavuga ko bishobora kuba ari ukwiyahura. Ariko hari abanyagihugu bamwe bo kuri uwo mutumba batavyemera, bakeka ko yoba yishwe hanyuma bakamumanika kugira berekane ko yoba yiyahuye. Bagasaba ko bakorwa amatohoza yigenga kugira hamenyekane ukuri nabo babifisemwo uruhara. Ku rundi ruhande kandi hari ikindi cago cabaye kuwa kane igenekerezo ya 23 ndamukiza ku mutumba wa Kagoma muri komine n'intara ya Gitega nyene. Ikiziga c'uruyoya caratowe nyuma yo kuzugwa. Nkuko bivugwa nta Sente niyo nkuru arongoye umutumba wa Kagoma ukekwa kuba yakoze cane Jeannette Ndayikeza, umwigeme w'imyaka 24. Yobayishe umwana wiwe hanyuma akamuhamba inyuma yo kukekwa kuba ari se uwo mwana yanse kumwemera. Kubw'iryo soko nyene inyuma yuko umupolisi ajejwe amatohoza bibonye uwakekwa yarafashwe acajanwa mu gasho k'igipolisi Taba afungiye kugira amatohoza abandanye. Ibi vyose biriko biba mu gihe intara ya Gitega iriko irabonekamo kwiyongera kw'ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi nkuko bivugwa n'ishiramwe ry'Igiteka ryanana agateka kazi na muntu rikorera mu buhungiro kuva mu ntureka zo mu mwaka wa 2015. Ako karere kare mu kwibonekezamwo ubwicanyi bwinshi. Mu cegeranyo caryo c'igice ca mbere c'umwaka wa 2026 kubijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi, ryo shiramwe rishira intara ya Gitega ku rugero rwa mbere ahishwa abantu 37 mu mezi 3
gakurikirwa na Bujumbura iri mu burengero aho hoba harishwe abantu baba 30 bose bishwe. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko gusa none twosozera no makuru tutababwiye ko imuci bitoka abagabo babiri bashengejwe bagirizwe ivyaha bikomeye. Sentare nkuru y'igihugu Cibitoke iri mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi yamenyesha ingingo yayo mu manza zibiri zitandukanye z'ivyaha bikomeye. Izo manza zaburanishijwe mu manza z'ikibiriraho mu ntumbero yo kurwanya kudahana no gutuza ibikorwa bisa nk'ivyo mu kibano. Izo ngingo zamenyeshejwe ku munsi wa kabiri igenekerezo ya 21 Ndamukiza. Mu rubanza rwa mbere uwitwa Eric Nyandwi yagirijwe icaha co kwica umwana wiwe w'imyaka 5. Ivyo zabaye mu ijoro ryo kwigenekerezo ya 17 Ndamukiza uyu mwaka gihe yari katongana n'umukenyezi wiwe avuye mu mirima yarafise igikoresho cyo kuvomera imirima akaba ari cyo yateye umukenyezi wiwe cyo yamuteye cyaciye rero gifata umwana wiwe aracikana. Imbere ya sentare wagirizwa yemeye icaha umucamanza amanisha igihano cyo gupfungwa umwaka. Urubanza rwa kabiri rwa rwa Paul Mahwera umugabo afise umugore arenga umwe akaba yaragirijwe gushurashuza umwana wiwe w'umwigeme w'imyaka 8. Isharo cy'umushikiriza manza nawe yamuciriye umunyororo w'impaga wo guherayo ariko sentare yavuye hanisha Paul Mahwera umunyororo w'imyaka 20. Izo manza ngo zaburanishijwe rero mu kibiriraho zikerekana gushaka ko abajejwe ubutungane ko kwerekana umuco wose kuri ivyo biba vyabaye. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'ibindi byinshi turiko turatohoza ko muri kano kanya byose nibize kubacika bibutsa ko kandi ari amakuru turiko turarondera cyane avugwa ku byo biriko biraba hagati y'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyonga barongo eta major ndetse n'umukuru w'igihugu ndetse n'inyinyurana ridasanzwe hagati y'abategetsi batandukanye biturutse ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga yanashingwe kuri uyu munsi igenekerezo ya 28 Ndamukiza uyu mwaka. N'umuza TV rero Imana iba hezagire.